Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo ku munsi wa mbere itariki 29 z'ukwicenda mu 2025. Abashingwamanza bakabuga Felicien akekwaho ivyaha vya genocide mu Rwanda baracarondera igihugu co mwakira inyuma yuko kuva mu 2023 yasabe kuzofungurwa vyifata kibanza kumvo z'ubugwayi. Leta ya Kenya ivuga ko ubuserukizi bwayo i Moscow bwarokoye bunasubiza mu gihugu c'amavukiro abanyagihugu bayo batatu bari baragurishijwe mu Burusiya. Itohoza ishigikiwe na ONU rivuga ko ryabonye ibimenyetso vy'uko ingabo za Birmania zasubirije uducimbiri n'amazu y'abarohinja yasambuwe nazo mu ntara ya Rakhine muri Myanmar n'ibikorwa remezo vya gisirikare. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Rwanda ariko tuyafatiye ngaha i Buraya. Mu 2023 senere mpuzamakungu mpanavyaha ya ONU igisata cashinzwe kuburanisha imanza zasigajwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriyeho u Rwanda categetse ko Felicien Kabuga afungurwa vy'imfata kibanza gushika igihe kitazwi mu rubanza yakurikiranwaho uruhara muri genocide yo mu Rwanda. Iyo sentare yafashe iyo ngingo yo kurekura Felicien Kabuga afungiwe irahe kumvo z'amagara. Kuva ico gihe umuryango wiwe hamwe n'abamwunganira mu mategeko bararondeye igihugu co mwakira niyarekugwa, ariko gushika ubu nta na kimwe cari bwavyemere. Ubushinjacaha buheruka gushikiriza ubusabe bw'uko yorongikwa mu Rwanda bukavuga ko ico gihugu citeguye kumwakira kandi ku burenganzira bwiwe buzokubahirizwa. Twashatse kumenya ico abashingwa manza biwe bariko barakora, maze mvugana na Emmanuel Artite atangura mbwira ko bakiriko bararondera igihugu yojamwo kuko Kabuga adashaka kuja mu Rwanda. Nous avons commencé à chercher. Twatangiye gushaka ahantu yaba ari yisanzuye mu gihe yaba arekuwe by'agateganyo. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubera impamvu zitandukanye, ariko twasabye abategetsi b'ibihugu byinshi kandi turi mu biganiro na bamwe muri abo bategetsi. U Rwanda rwaremeye kwakira Felicien Kabuga mu gihe yofungurwa. Murivuga kwiki? Le procureur, comme vous savez, a demandé récemment à ce que Felicien Kabuga... Umushinjacyaha aherutse gusaba ko Kabuga yakoherezwa mu Rwanda, naho twe tukaba tutabishyigikiye. Ni kuki tubirwanya? Icya mbere ni uko ubuzima bwa Kabuga butamwemerera kujya mu Rwanda. Icya kabiri ni uko atashobora kuvurwa uko bikwiye mu Rwanda. U Rwanda ntirufite ubushobozi bw'ubuvuzi bumeze nk'ubw'ibihugu by'Uburayi. D'un système médical équivalent aux systèmes médicaux des pays européens. Troisièmement, icya gatatu ni uko u Rwanda rudafite ubutabera bwigenga. Uburenganzira bwa Kabuga ntibwaba bwizewe, nta cyizere cy'uko uburenganzira bwe bwarengerwa. Icya kane ni uko umutekano we utaba wizewe. Parce que sa sécurité ne pourrait pas être préservée. Nta kitubwira ko ibintu bitahindura isura biba bibi. Kubera izo mpamvu zose ntibishoboka ko Kabuga ajyanwa mu Rwanda, ntibishoboka rwose. Aille au Rwanda, ce n'est tout simplement pas concevable. Birazwi ko Bwana Kabuga agwaye kubera imyaka yiwe, ayo ku Rwanda rwaremeye kumwakira. Mushingira kuki kuvuga ko u Rwanda rudashobora kumwizeza ubutungane n'umutekano? Le Rwanda fait l'objet d'un certain nombre de rapports. Raporo zitandukanye za Loni ntiheruka zishinja ubutegetsi bw'u Rwanda kuba ku butaka bwa Kongo. Abayobozi ba Loni bagasaba ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo. Hari bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bashyizwe ku rutonde rw'abantu bakekwaho kuba barakoze ibyaha
urwego rw'ubutabera mu Rwanda ntirwigenga. Birahagije gusa kureba nk'ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango ikomeye irengera ikiremwamuntu. Ni igihugu bigaragara ko uburenganzira bwa Felicien Kabuga budashobora kubahirizwa. C'est un pays où les droits de Félicien Kabuga ne pourraient pas être garantis. Ku Rwanda rwemeye ko atahukanwa mu gihugu c'amavukiro aho bikikwa ko yakoreye ivyaha, hari ico bihindura mu migendekere y'urubanza aregwamwo? Il n'a pas commis de crime parce que c'est nta byaha yakoze kuko aracyari umuntu ugifatwa nk'umwere kugeza igihe azahamwa n'ibyaha ku buryo ndakuka ubu aracyafatwa nk'umwere. Icya kabiri, ikibazo si icy'uko yaburanishwa cyangwa ataburanishwa mu Rwanda. Ntashobora kuburanishwa ku byaha nk'ibyo yari akurikiranyweho. Ntashobora kuburanishirizwa mu Rwanda mu gihe ari urwego mpuzamahanga rwasanze agomba kurekurwa. Icya gatatu, kuba u Rwanda ruvuga ko rumushaka sibyo bivuga ko agomba kujyanwayo. Nk'uko nakubwiye, ni ngombwa ko habaho kwizezwa ko uburenganzira n'umutekano bye byubahirizwa. Agomba kuvurwa neza. Ibyo byose ntibishobora gukorwa mu Rwanda, kandi na Kabuga ntiyifuza kujyanwayo. Ibyo byose bisobanuye ko igitekerezo cyo kumujyana mu Rwanda tugomba kukibagirwa. tout ça fait que l'option Rwanda, il faut l'oublier. Ubuzima bwa Kabuga bumeze gute ko n'ubagifunzwe? Sa santé, ubuzima bwe ntibumeze neza. Nk'uko mubizi, arakuze kandi ararwaye. Niyo mpamvu agomba kuba ari ahantu hateye imbere cyane ku buryo ashobora guhabwa ubuvuzi bwiza bushoboka. de la manière possible. Uwo yari Emmanuel Atite, umwe mu bashingwamanza ba Felicien Kabuga. Twandanyiriza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini. Leta ya Kenya ivuga ko ubuserukizi bwayo i Moscow bwarokoye bunasubiza mu gihugu c'amamuko abanyagihugu bayo batatu bari bagurishijwe mu Burusiya. Ivyo bije inyuma y'indwi imwe ubushikiranganje bw'ubanye n'amakungu buvuze ko buriko burakurikirana amakuru y'abanyakenya benshi bavuga ko binjijwe ku nguvu mu gisirikare c'u Burusiya hanyuma bagafatwa nk'imfungwa z'intambara muri Ukraine. Ni inkuru ya Akisa Wandira muva mw'ishi rya Jacques Niyitegeka. Mu itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko abagabo babiri n'umugore umwe ubu bafite umutekano kandi ko bari mu nzira berekeza mu miryango yabo. Ibi bitangajwe nyuma y'igikorwa cy'inzego zishinzwe umutekano i Nairobi mu mpera z'icyumweru gishize, aho abategetsi bavuga ko havumbuwe icyo bakeka ko ari ishyirahamwe ry'udutsiko twungukira mu kwizeza abanyakenya utuzi twiza cyane Moscow, ariko bagerayo bakinjizwa ku ngufu mu gisirikare cy'Uburusiya gihita kibohereza ku rugamba imbere mu ntambara muri Ukraine. Iki kibazo cyamenyekanye cyane nyuma yaho igisirikare cya Ukraine gishyiriye ahagaragara video y'umukinnyi ngororangingo w'umunyakenya wavuze ko yabeshywe maze akinjizwa mu mayeri mu gisirikare cy'Uburusiya warimo atakamba asaba gusubizwa mu gihugu cye. Yari inkuru ya Akisa Wangira mwaka muva mw'ijwi rya Jacques Niyitegeka. Ni saa 11:37 muri studio za BBC i London, saa 11:37 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. BBC yamenye ko umukuru udandazwa rw'imibonano mpuzabitsina itesha agaciro yikitse mu kiza mu gukoresha abagore ba mikoro make mu bice bitunze vya Dubai ari mu mwegi polisi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Charles Abi Mwesigwa yamenyekanye mu matohoza ya vuba ya BBC nk'urongoye ugo rufatangane yafashwe video ariko abwira umunyamakuru yakora yiyoberanije ko yashobora kumuha abagore bo kujana mu biteramo by'imibonano mpuzabitsina ku giciro gihera ku gihumbi $100. Ni inkuru yo ku rubuga rwacu rwa internet muva mw'ijwi rya Mark Niyitegeka. Ntibiramenyekana ivyaha nimba bihari. Mwesigwa yagirizwa muri Emirati Arabu Unis kandi abategetsi muri ico gihugu nta kintu baramenyesha ku mugaragaro ku bijanye n'iryo fatwa. Ariko ikigo c'abashingwamanza ci Dubai BBC yabajije cavuze ko gifise amakuru yemeza ko Mwesigwa ari mu minwe y'igipolisi mu ibohero rikuru ry'Awile muri Dubai. Cavuze ko yari yasohorewe impapuro zo kumuta muri yompi na Interpol ya Uganda. Izo mpapuro zisaba igipolisi ahariho hose ku isi gufunga umuntu mu kurindira ko arungikwa muri ico gihugu kiba cabisavye. Ubuserukizi bwa Uganda muri Emirati Arabu Unis
mu minsi iheze bwari bwasohoye itangazo rivuga ko amatohoza ku rudandazo rw'abantu abandanya kandi abategetsi ba Emirati Arabi Unis hari ico bakoze. BBC yamenye iryo tangazo rijanye n'ifungwa rya Mwesigwa. Amatohoza ya BBC ari mu ntara z'abagore babiri bato b'abanya-Uganda bavuze ko bagiye Dubai muri Emirati Arabi Unis bemerewe akazi ariko bisanga bafise amadeni bongera bahatirwa mu kazi k'ubumaraya. Hari abagore bavuze ko bari bazi ko bagiye Dubai gukora nko mu maduka manini n'amahoteli. Akazi k'ubumara nikemewe n'amategeko muri Dubai. Mwesigwa yarahakanye ivyo avugwa ko muri amatohoza ya BBC. Yavuze ko yafasha abo bagore kuronka aho baba aciye kuri bene amazu. Yongeye avuga ko abagore bamukurikira mu biteramo kuko yarazinanye n'abantu batunze muri Dubai. Amakuru yacu tuyabandanyirize muri Myanmar. Itohoza rishigikiwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ryabonye ibimenyetso bitomoye vy'uko ingabo za Birmania zasubirije uducimbiri n'amazu y'abarohingya yasambuwe nazo mu ntara ya Rakhine muri Myanmar n'ibikorwa remezo vya gisirikare. Abantu barenga umuriyoni bo mu bwoko bw'abanyamuke ugizwe n'aba Isilamu barahunze ibitero mu 2017 kandi baracaye mu makambi abamwe abantu benshi mu gihugu kibanye ca Bangladesh. Ni inkuru ya Ambarasane Tirajane muva mw'iji rya Prime Ndikumagenge. Ico cegeranyo cakozwe n'urwego rwigenga rwo gutohoza kuri Myanmar kivuga ko ikigo c'umutekano cubatswe ahahora ibigwati mu ntara ya Rakhine. Inyuma y'ico ONU yise ico gutanga ko akarorero mw'ishure kubijanye no guhanagura ubwoko, amabarabara mashasha, inyubakwa, impangu zizitijwe impome zikomeye cyane hamwe n'ibibuga bibiri vya kajugujugu byarubatswe mu bibanza vyabomowemwo amazu. Ico cegeranyo gishingiye ku vyavuzwe n'abavyoneye ubwabo, amasanamu ya satellite, amavideo n'inyandiko zizwi. Igisirikare ca Myanmar ntaco kiravuga kuri ico cegeranyo. Ico cegeranyo kivuga ko amakompanyi yigenga n'abikorera ku giti cabo bagize uruhara rutaziguye mu gutanga ibimashini n'abakozi mu gusenyura ibigwati no kubaka ku masezerano ya leta. Ico cegeranyo casohotse hasigaye umunsi umwe ngo habe inama yo ku rwego rwo hejuru i New York izoshimikira ku kibazo c'abarohingya hamwe n'utwigoro two kubatahana ubu twahagaze. Yari inkuru ya Ambarasane Tirajamwe ko mwumva mwijwi rya Prime Ndikumagenge. Tugaruke mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi. Muri zone ya Gatumba mu burengerazuba bw'umujyi wa Bujumbura n'ahantu muri iki gihe hagendwa n'abantu benshi. Usibye abajya mu bucuruzi ndengabipaka hagati ya Kongo n'u Burundi, ni na hamwe mu hantu hake abafite ibinyabiziga bajya gushakira ibitoro muri iki gihe bikenye mu Burundi. Ubwo ruvange rw'ubucuruzi n'ingenzi ziva cyangwa zijya muri Kongo bituma hahurira abantu benshi kandi bose bakaba bakenera ifunguro y'amasaha yo ku meza ageze. Kubagabura n'akazi gakorwa n'abagore bafite twa resitora duto twubatse mu mahema. Nubwo service batanga ishimwa cyane na benshi, ikibazo cy'isuku nke iharangwa gihangayikishije benshi. Ini inzego z'ubutegetsi mu gihe muri ako karere k'u Burundi ubu havugwa icorezo ca kolera. Ni inkuru ya Patrick Wasu yagiye mu Gatumba, ni inkuru tubasubiriramo. Ufashe ibarabara rya Gatumba uja ku mupaka w'u Burundi na Kongo hari uruja n'uruza rwinshi. Uko wegereza ku mupaka niko ubona neza ibihakorerwa. Nko ku metero 500 ugira ushike neza ku mupaka ubona abakenyezi bakora ibimenyetso ko bafise imari. Iyo mari nayo ni gitoro. Uko wegera umupaka ucubona imodoka zicana cyane ko na tukutuku eka n'amapikipiki. Nko ku metero 200 niho uca wakigwa nakotsi k'inyama zokeje, amafi eka n'uburiro butandukanye. Ubwo buriro bwubaswe rero n'ibiti bishinze, ahandi hubakishijwe ibingotingoti bukaba busakawe n'amahema ashaje, ahandi n'amasashe manini kugira agukinge akazuba. Utereye akajisho inyuma y'ubwo buriro n'uruzi Rusizi n'ivyasi bireremba hejuru. Isuku sikirenga kuko n'amazi bogesha ivyombo afise akandi kabara. Turame ya ngombe. Kabura
ngo kotsa inyama muri ico kibanza nivyo bimutunze kandi bikamuteza imbere. Urabona usanze ngaha kumbabura twe ducuruza zino nyama ngaha baradushorera cyane gose no kunguka tukunguka. Nk'abazananye ngaho muri Kongo nibo kenshi badushorera cyane. Je ngaha kuva ndashika ndamaze kwiyungunganya byaratumye ntera imbere nko muhira ndamaze kuronka nk'ingurube zishika kuri 2 nasanze hari akarusho kanini ya cyane. Uyu mugore ngo umugabo yaramutaye akazi ko kugaburira ingenzi ahanini zigizwe n'abakongomani niko kamutungiye abana biwe indwi. Nk'aka kazi nyene ko guteka restaurant mu bisanzwe hatwebwe abamama karadufasha ibintu byinshi tukarondera ubufu bw'abana tukariha n'inzu tukigisha n'abanyeshuri kuko nta mwana wanje agenda gusega ku muhana w'umuntu naje gukora ngaha umwana ararariye kandi akirirwa ari afuma bura byinshi cyangwa akabura byiza umugara ararariye ubuzima bukabandanya ko niko tubayeho. Iyi ngenzi iva iuvira kuri we ubwo buriro buramugabanyiriza urugendo naho nyene isuku ridashemeye rimutera amakenga kuri ico kibanza. Niko nakula ndiko ndafungura mvuye muri Kongo ngira ndabuka i Burundi sinojeyo n'inzara mu nda ngiye mfungura duke hanyuma mbandanye urugendo rwanje nakunze indya zo ngaha ariko isuku ntirishemeye nta kundi ndi bugire kuko kuva aha mpaka mu gisagara ntaza amasaha nza gutahira ko n'ingorane. Dusavye abajeje isuku bahatunganye neza kuko ibifungurwa n'umwanda si vyiza ntivyobana. Urongoye zone Gatumba ngo arazi ikibazo c'isuku n'umutekano aho hantu. Mubande Dieudonné amenyesha ko vuba nabo bafatikanije kurongora bagiye kuhakora neza kumvo z'umutekano n'isuku. Hajya ahantu ubiravye urabona ko hafasha abene gihugu mu kurondera ibishobora kubeshaho abana n'umuryango. Hajya ahantu rero hariko harategurwa ukuntu intwaro ishobora kuhategura neza mu bijanye n'isuku mu bijanye no kuntu bajya bene gihugu bari hajya bashobora kuhakorera hari isuku hasa neza kandi hatunganije neza kugira kandi n'umutekano ubandanye wubahirijwe wo ku mupaka. Mu minsi ya vuba rero nibaza ko ico kibazo gishobora kuba cavuye mu nzira. Umupaka wa Gatumba numwe mu mipaka y'u Burundi haboneka ko uruja n'uruza rwinshi ku munsi. Hari abaja ibuvira kurondera igitoro canke bagashorayo ibidandazwa bito bito njabuka mbibe canke abakongomani bakaza kugura ibintu nkenegwa no kuvuza ababo ibujumbura. Patrick Waso mu Gatumba. Urakoze Patrick Waso. Ubu naho n'umwanya w'incamake y'amakuru avugwa na BBC muradutunga ku kagurane twagize. Perezida Trump yakiriye minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu biganiro bari kugirana muri White House avuga ko yizeye ko bari bugere ku masezerano y'amahoro i Gaza. Umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugizwe n'ingingo 21 uteganya ko ingabo za Israel zizibukira zikava mu turere zigaruriye bikazarangira Israel yemeye leta yigenga ya Palestine. Hanyuma Hamas ikazikura imbohe zose zisigaye mu gihe cy'amasaha 48 kandi igashyira intwaro hasi. Ariko uyu mutwe uravuga ko utaranabona uyu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho abigaragambiriza hafi ya White House bari gusaba ko Netanyahu atabwa muri yombi nyuma y'impapuro z'amategeko zasohotse zisohowe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kubera ibi gushinjwa ibyaha by'intambara. Ikigo gikurikirana ibijyanye n'ubwisanzure bw'ikoreshwa rya interineti NetBlocks kiravuga ko Afghanistan yugarijwe n'ikatwa ry'itumanaho rikomeye nyuma y'ibyumweru abategetsi b'abatalibani batangiye kwangiza insinga zinyuramo imiyoboro ya interinete mu ntara nyinshi. Baravuga ko ari ukwirinda icyo bita gukoresha interinete ko ari amahano. NetBlocks yavuze ko iri katwa ry'itumanaho ryatewe no gufunga serivisi bikozwe nkana. Umutegetsi mukuru w'abatalibani Hibatullah Akundiza muri uku kwezi yatanze amabwiriza yo guhagarika interineti. Ibiro ntaramakuru byo mu Bufaransa AFP byavuze ko bitashoboye kuvugana n'abari mu biro byabyo i Kabul ndetse ko no kubavugisha kuri telefoni bitakundana. Interinete yo kuri telefoni ngendanwa nayo yagize ibibazo bikomeye.
perezida wa Moldova Maia Sandu aravuga ko intsinzi ikomeye y'ishyaka rye rishyigikiye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi EU mu matora y'inteko ishinga amategeko yerekana ko abanyamoldova bazi uburyo bwo kwishyira hamwe iyo ejo haza h'igihugu cyabo hari mu kaga. Yavuze ko byerekana ko ubutwari no kudaterwa ubwoba ari ingenzi, asa nk'ukomoza ku bimenyetso byinshi byo kwivanga k'Uburusiya muri aya matora. Madamu Sandu yasobanuye aya matora nk'ubutumwa bukomeye bwo gutuma Moldova ijya muri EU. Inkuru ya Sarah Rensford murayigezwaho na Robert Patrick Misigaro. Urugero rw'intsinzi y'umugambwe uri ku butegetsi Moldova rwanatangaje abajejwe intwaro. Mu gihe amajwi yariko araharugwa, ibiharuro navyo biduga kumbonesha kure yo ku biro bikuru by'umugambwe PAS, habaye ugukoma amashi menshi hamwe n'impundu. Haciye akanya gato amajwi yabaye intashikirwa, bica birigaragaza ko umugambwe PAS uza kugira ubwinshi bw'intebe mu nama nshingamateka nshasha. Bisigura yuko uyu mugambwe ushigikiye ishyirahamwe rya Buraya ushobora gusubira gushinga leta wonyene udakeneye kuja mu runani rutoroshe n'uwundi wari we wese. Iyi ntsinzi yashitswe ko naho imigenderanire no kuvyivanga nko ku Burusiya bitari vyoroshe. Kugura amajwi no gukwirakwiza amakuru atariyo mu kugerageza guha inguvu abanyepolitike baraba ryiza Uburusiya. Umugambwe mukuru mu itavuga rumwe na leta nturemera ivyavuye mu matora, ukaba wahamagaje imyerekano. Umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières wahagaritse ibikorwa byawo mu karere ka Mochimboa da Praia mu majyaruguru ya Mozambique kubera umutekano muke. MSF iravuga ko urugomo rwatumye gutanga serivisi z'ibanze nk'ubutabazi bwihutirwa no kwita ku babyeyi bibarutse bidashoboka mu bice by'intara ya Cabo Delgado. Inkuru ya Richard Kago murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Iri hagarikwa ry'ibikorwa ni icyuho gikomeye ku bihumbi by'abantu bari mu kaga kandi batega ubufasha kuri MSF mu rwego rw'ubuvuzi ku bitaro bikuru by'akarere. Ni inshuro ya kabiri mu mezi abiri uyu muryango utabara werekana impungenge ziterwa no guhagarika ibikorwa byawo muri ako karere kibasiwe n'abarwanyi. MSF iri gusaba kurinda abasivile, abakora mu rwego rw'ubuvuzi ndetse n'ibikorwa remezo by'ubuganga. Igisirikare cyagabyeyo ingabo nyuma y'uko ibitero by'inyeshyamba bitumye abaturage bahunga ingo zabo n'amasambu. Kuva ingabo z'ibihugu by'akarere zavayo mu mwaka ushize, ubwicanyi bwariyongereye. Aya ni amakuru ya BBC. Umuyobozi w'urwego rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Loni yamaganye inzego z'umutekano za Madagascar kubera guhiga abigaragambya byavuyemo n'impfu. Volker Turk yavuze ko inzego z'umutekano zakoresheje imbaraga zidakenewe zirimo no kurasa amasasu yica, kumisha ibyuka biryana mu maso no guta muri yombi abantu bigaragambya babarirwa muri mirongo. Abantu bagera muri 20 bamaze kwicwa, ababarirwa muri 100 bakomerekera mu myigaragambyo yamagana ibura ry'amazi n'amashanyarazi yatangiye mu cyumweru gishize. Bwana Turk yasabye ko haba iperereza ryigenga kuri ubu bwicanyi bwasakaye mu mijyi 8 yo muri iki gihugu cy'ikirwa. Iperereza ryatewe inkunga n'umuryango w'abibumbye riravuga ko ryavumbuye ibimenyetso byeruye ko igisirikare cya Myanmar cyakuye abaturage b'abarohinja mu ngo zabo nyuma yo kuzisenya muri leta ya Rakhine. Abantu barenga miliyoni bo muri banyamuke b'abayisilamu bahunze igitero cyo muri 2017 kandi baracyatuye mu nkambi zicucitse mu gihugu gituranyi cya Bangladesh. Icyegeranyo kiravuga ko imirenge y'abaturage yasigaye yubatswemo ibiro by'inzego z'umutekano mu gihe imihanda mishya, inyubako n'ikigo kirinzwe cyane byubatswe ku butaka bwarimo amazu yasenywe n'igisirikare. Ntacyo ingabo za Myanmar zari zabivugaho. Nina urakoze Prudence Ngiyumva kuri ncamake y'amakuru uje kudushikiriza. Ubu naho tubahonje ku runana gwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, ntago mushobora kwiteretera ibiraka byanyu mutaje kunyiyenzaho. None se iki gihe nisangahe kankwa? Nisangahe koko? Abandi ayo niyo masaha batangirira akazi. Wowe surambaza amasaha ntangirira akazi nkandi. Uri Rufonsi cyangwa uri mukiwe Nonsiyata. Hanyuma wowe ukaduhagarara imbere nkandi turuza guhinga. Uri Rufonsi cyangwa uri mukiwe Nonsiyata. Ceceka ngaho sinkavuge nawe nguvuke. Ni 12:45 kuri BBC.
Muzotangwe rero ubu n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucana. Mwireho neza abakunzi b'imikino kuri BBC ay'imikino nyahere mu Rwanda. In the first place, UCI world champion and winner of the gold medal representing Slovenia. Shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare n'umudari wa zahabu yegukanywe n'umukinnyi ukinira Slovenia, Tadej Pogačar. Ni irushanwa ry'isi ryo gusiganwa ku magare ryarangiye ku munsi w'ejo mu birori bihambaye byabereye i Kigali. Kabuhariwe mu kunyonga igare Pogačar w'imyaka 27 yasize abandi bose akoresheje amasaha 6 iminota 21 n'amasegonda 20 yicaye ku igare nyonga yagendeye ku muvuduko w'ibirometero 42 ku isaha. Abasiganwa barenga 160 bo mu bihugu birenga 50 nibo batangiye iri siganwa rya kilometero 267. Abagera kuri 30 gusa nibo babashiye kuri soza. Kubera imiterere ya Kigali irimo imisozi, inzobere muri uyu mukino zivuga ko iyi shampiyona y'isi y'amagare yahabereye ari imwe mu zikomeye cyane zabayeho mu mateka. Iyi ni inshuro ya kabiri yikurikiranya Pogačar atwaye iri siganwa nyuma y'iryo yegukanye nk'iri umwaka ushize ryabereye i Zurich mu Busuwisi. Umubirigi Remco Evenepoel niwe waje ku mwanya wa kabiri umunota 1 n'amasegonda 28 nyuma ya Pogačar. Mu mupira w'amaguru ikipe ya Rayon Sport yasezerewe na Singida Black Stars yo muri Tanzania mu mikino y'amajonjora guhatanira igikombe cya Confederation. Mu mukino wo kwishyura wabereye muri Tanzania, Singida yatsinze Rayon Sport 2-1. Mu mukino ubanza Singida yari yatsinze Rayon Sport igitego 1-0 i Kigali. Mu yandi makipe yo mu karere, ikipe ya Flambeau du Centre yabonye itike yo gukomeza mu ijonjora rya nyuma. Ni nyuma yo kunganya na Al Akdal yo mu gihugu cya Libya ibitego 2-2 gakomeza ku giteranyo cy'ibitego 4-3 mu mikino uko ari 2. Umukino izakurikizaho ukazayihuza na Singida Black Stars yo muri Tanzania. Iyi nyine yasezereye Rayon Sport. Umugabane w'Uburayi shampiyona ya English Premier League, Arsenal mu bicu hafi ya Liverpool nyuma yo gutsinda umukino uhambaye ejo ku cyumweru. Liverpool igatakaza. Manchester United n'umutoza wayo mu ihurizo rikomeye nyuma yo gukubitwa. Byose tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Arsenal yagiye kuri Stade St James's Park iri ku gitutu cyo guhura na Newcastle ku nshuro ya 4, ariko muri eshatu baherukaga gukina igataha imbokoboko itenarungurutse mu mazamu y'ikipe yo mu majyaruguru y'Uburasirazuba bw'Ubwongereza. Ndetse amateka yasaga nagiye kwisubiramo. Mu mukino abakinnyi ba Mikel Arteta barushaga Newcastle bigaragara, nyamara Magpies igafungura amazamu nyuma yuko The Gunners ihawe penalty igahita yamburwa n'umusifuzi. Kugeza ku munota 43 ku isaha y'umukino, umutoza Arteta yareberaga mu ndorerwamo zo gutahana igisebo ku nshuro ya 4 atewe n'ikipe yamubereye ibamba gutsinda. Ariko Mikel Merino winjiye mu kibuga asimbura yazanye amaraso mashya atumbagira mu kirere ku munota wa 84 ahuza umutwe n'ipasi ya Declan Rice 1-1. Benshi bumvaga ko gutahana inota rivuye muri ubu buryo no kwirinda intsinzwe bihagije. Cyakora umutoza Mikel Arteta yari afite inyota yabonekaga yo gucyura imbumbe y'amanota 3 yuzuye. Ni nako byagenze igihe myugariro Gabriel Magalhaes yinjizaga ishoti ya corner ku mutwe yakebwe na kapiteni Martin Odegaard ku munota wa 96 mu nyongera. Intsinzi ya Arsenal yarushijeho kuryohera abakunzi bayo kuko Liverpool bahanganiye igikombe yari yatsinzwe 2-1 na Crystal Palace ku munsi wabanje. Mu mukino umutoza Arne Slot yiyemereye ko ikipe ye yagize amahirwe yo gutsindwa itandagajwe. Kuri Manchester United urwisha yankarura cyayirimo. Yatsinzwe na Brentford 3-1. Umutoza Ruben Amorim ajya mu rujijo rw'ukuntu ikipe atoza kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize itaratsinda imikino 2 yikurikiranyije. Yicaye ku mwanya wa 14 ifite umwenda w'ibitego 4 n'intica ntikize amanota 7 mu mikino 6. Chelsea yakojejwe isoni kuri stade yayo Stamford Bridge na Brighton itsindwa 3-1 mu mukino yongeye guhabwa ikarita itukura. Mu gihe Manchester City yanyagiye Burnley 5-2 birimo 2 bya rutahizamu Erling Haaland. Tottenham yahagamwe na Wolves 1-1, naho Sunderland yazamutse iva mu cyiciro cya kabiri itungura Nottingham Forest 1-0. Liverpool kabone nubwo yatsinzwe irakicaye ku isonga n'amanota 15.
cyakora ikinyuranyo noneho kiri ku manota 2 gusa imbere ya Arsenal y'Igisataburenge. Urakoze cyane Prudent. Soreze muri Espagne, Barcelona yaraye yicaye ku ntebe ya mbere nyuma yo gutsinda Real Sociedad ibitego 2-1 na mukeba wayo Real Madrid gukubitwa bikomeye ku wa gatandatu na Atletico Madrid ibitego 5-2. Bati umutoza mushya wa Real Xabi Alonso ahawe ikaze ku mugaragaro muri shampiyona ya La Liga. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Urakoze Yves Bucyana. Amakuru y'uno munsi rero agarukiye ngaha. Mwashikirijwe na Nina Iradukunda, mu buhinga bw'ijuma yarahagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Mwakoze kubana natwe mu buhinga bw'ijuma twafashijwe na Suzanne Lennon, yarahagarikiwe na Jacques Niyitegeka na Gahwana. Thank you.